Amen, amen, amen. Amahoro aganze imitima yanyu mwese. Ndashima Imana kunyongeye kandi ngo dusubire tuganire ku ijambo ryayo, dusangire kuri uwo mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru ku Mana. Ndaza kuririmba akaririmbo gatoyi agakorasi, hanyuma tubanze dusome ijambo ry'Imana. Abacuraranzi bace babaraza ndababwira indirimbo agakorasi turirimba bafate muri re. Abacuraranzi baze dusome ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, dusome mu gice cya 15 duhere ku murongo wa 11. Luka 15 duhere ku murongo wa 11. Havuga ngo umugani w'umwana w'icangazi. Kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data, mu mugabane w'ibintu notwaye abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike ishize umuhererezi akoranya ibintu byiwe byose, aragenda aja mu kindi gihugu cakure, apana hafi mu gihugu cakure aho muze kwaca karongo. Ashitseyo yayisha ibintu byiwe ubuhumbu. Abimaze byose ikigoyi gikomeye kiratera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira umunutsa. Yisubiyemwo aribwira ati abacangiro ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza. Nanje jeho inzara iriko iranyicira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Fuma ungira umucangiro wawe. Ava hasi aja kwa se amubona kiri kure, amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu izosi, aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Era kuri 26 avuga ngo ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ibyo ari byo. Aramwishyura ati murumunawe yaje, so yamubagiye ya shuri inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira. Wacararaka ngo aranka no kwinjira. Se arasohoka aramwinginga, maze abwira se ati raba imyaka ingana itya ngukorera, ntaho nigeze nkwaka ico wangezeko, nanje naho wigeze kuma n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uyo mwana wawe aje yakonka ibyawe abisambanisha mubagira inshuri inuze. Nawe aramubwira ati mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ibyanje byose ni ibyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumunawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabuse. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ijambo rero tugiye kuvugana ni riri ku murongo wa 17 ngo yisubiyemwo aribwira. Ijambo tuza nukubaza kuvuga ati twize ijambo ryitwa kwisubiramwo.
ko nahombye byavuye hehe kwisubiramo ati ko ibi bintu bimeze. Imana ishimwe. Twumvise rero ijambo, ariko ijambo tugiye kuvugana ko ndarisubiyemo ni ukwisubiramo. Hagiye umuntu atisubiyemo ntaba afise ubwenge. Uzohore wisubiramo, usubiremo n'ivyo abantu bakubwiye. Hajya mwana aganire umuntu arashobora kukubwira nabi akagukekeza, mugabo muri uwo mwanya ukanuma. Ariko iyo ugiye ukabisubiramo, idosiye urayitangura iyo byahereye utekanye, udahinda. Gasubiza inyuma ati ibintu byatanguye gute, hajya uratora inyishu. Uyu muhungu rero tubonye ngo yari umugabo w'umubosi, yari afise abapeti babiri, abana babiri. Abo bahungu rero babiri harimo mutoyi w'umugayidi. Umugayidi rero ntaco yarabuze, yiga ku mashuri meza, aranywa icyayi cyiza, imireti iruzuye, muri frigo biriyo, ibindi biri hanze, ntabuze n'imodoka agenderamwo, ibintu byose bimeze neza. Aca atangura kwigenza ngo muze ngo burya ngo naje ngo businde umwana ngo je ndakoze. Nawe se ati none ushaka iki? Ati nkubayeho neza. Ati no mukobwa washimye nze kugusabira, ndagukwere utekane. Ngo je ngo shaka ngo tubanze tugabure. Ati tugabure bijana hehe kuri mutoyi na mukuru atari kwavuga ngo muze ngo jere ngo sinshingene ngo yuko ngo muza murangoroga muri nonzo ngo ibintu byanje. Basi muze habona ijisho ry'umwana ryakaze, nzatushaka ibyo wawe. Sinzi uko babivuganye na nyina, bakamuhanura ubwa mbere umwana arara. Ngo mama ngo ntwishinge kuvyamutse, ngo ntuvyinjiremo ngo ivyo wanje ngo je ngo namutse ngo nampe ibintu byanje ngo je nigire ngo nimenye ranje n'umuntu akoze ngo nje kwironderera ivyo wanje. Hanyuma rero kubera muhira bayinduru, abatama nabo ntibashaka ibintu by'induru. Nyina ati mutama yibize nabi uyimifu muhereze ivyiwe yigire. Umuhungu atora imari ziwe, baramuhaye, baramusaturiye amaparcelle, acaragurisha ibintu byose imari ziwe, aca kubita ku mufuko, atangura kugendera atundika ngo yabaye boss. Guhera aho kugira aze kuyajya neza ibirori, ajya ibirori, acagenda ngo mu gihugu cakure, atangura ku mahoteli azimvye, mu mabwate donu. Muhungu arahangayika, imara imwe agaha iyindi ngaha, arapondekana, arajya amafaranga atari ko arinjiza, ayo arafise yose arayajya, arahera. Acatangura kugurisha ibirato, akafata ibukare yari afise akacayikura, akambara agasimpo, akacaja kuvandereza wiki kirato. Nabo bari abana b'abaposi bambara ibirato byiza, ibirato ahera ku birato, ahera ku dusitire yari afise twose arariye, ni telefone arajya, ni saha arariye, ibintu byose asigara. Atanguye rero kumererwa nabi. Baba kobwa na baba jama yari afise muri ico gisagara babonye biheze, umwe wese acarabaca baramukwepa, aje kubinjiramo aho bari bakaca bihagurukira, bakaca bigira. Nta telefone yari agifise, asigaye avuga ngo none ngo ntaco wonka ngo gacango ngo ntubona ngo ko hasigaye ngo habavye muri ino misi. Nawe ati habavye none gutewe ko hari n'umubosi. Ati je urabona amahera vraiment byamperanye. Bimaze kugenda gutyo ngo acaragenda, amaze kumara ayo mafaranga yose, impuzu zamuheranye yazigurishije, ifreshere zirahera, arabura icyarya. Icyaciye rero kibyunyura ngo hacatera inzara ikomeye cyane muri icyo gihugu, ntagira ayo gusubira iwabo. Viza yo muri icyo gihugu byaraheze, pasiporo yiwe nayo nyene ngira yaramaze gutagarana, nta n'ikintu na kimwe byari byamuheranye. Aca ngo agenda ngaho, aja mu gihugu cya muri icyo gihugu cya kure, acaja gusaba akazi, acaja gushumba. Ngo je ngo burya ngo nuka mu gihugu cya kure, ngo naragize ibyago, ngo narahunze, ngo iwacu harabaye amagume, ngo papa baramwishe, ngo na mama ntawe uhari, ngo nabi wacu
ngo burya renda gowe ngo urabamfasha. Wa muntu ati none urazi kuragira ingurube? Ati je no gerageza mugabo sinahora ndaziragira. Ati nopfa kugerageza. Ati nawe mubwira ati wowe rero ngene ushobora kuguma mu gihugu. Naomba mukura mu gihugu amujana ku gasozi kakure. Imana itugire neza. Nubu ngaha hari abantu baririmba bari mu gihugu cyakure, bagasenga bari mu gihugu cyakure. Umuntu arashobora kuba ngaha mu mpemu yaragiye mu gihugu cyakure. Mu gihugu cyakure bisobanurwa mu mageragezwa ahantu hakure ho kureka Imana. Umuntu akuma naho wovuga ngo amena abandi bakanezerwa nawe ntanezerwe. Uwari mu gihugu cyakure. Umuntu ari mu gihugu cyakure akorera Imana. Ngo ndafite ngo yonza ko gutesagura. Ngo iyo Mana nayo ngiri hehe? Uwari muri gihugu cyakure. Umuntu ari mu gihugu cyakure ntumutondeka ngo atondeke. Umuntu ari mu gihugu cyakure umutima wiwe warahabutse. Umuntu ari mu gihugu cyakure niyo arose arota akora ibyaha. Umuntu ari mu gihugu cyakure arota aboregwa. Umuntu ari mu gihugu cyakure araradasenze. Umuntu ari mu gihugu cyakure aduka adasenze. Umuntu ari mu gihugu cyakure ntazoririmba n'indirimbo y'Imana atuma aririmba ya Diamond. Ngo babarawo wari mukitwa ngo babarawo tuwari mu gihugu cyakure. Uzomwumva guci iruhande aririmba indirimbo ya Bomani wari mu gihugu cyakure. Ngwaja mu gihugu cyakure. Ubutunzi yarafise ingabire z'Imana zose nta na kimwe zigikora, byose yaramaze guparangana aca arafuta. Biza kurangira rero kubera yavuye mu gihugu cy'iwabo akaja mu gihugu cyakure, bya bintu byose biramuherako kuko atagarutse mu gihugu iwabo. Ariko ndakwipfuriza kugaruka mu gihugu cy'iwacu sifa kwa Mungu. Garuka uno munsi. Mana ivuga ati garuka wowe namusubira nyuma. Garuka aracateza ibiganza afise urukundo rwinshi sifa kwa Mungu. Hanyuma rero uwo mutunzi yamujanye ku gasozi ni Shetani. Mu yandi majambo mu mpemu bisobanura Shetani. Shetani niwe atunze ingurube. Ingurube mu Bisirayeli burya ntizari ibintu, cyari ibikoko binagaritse. Nico gituma na Yesu yavaje abadayimoni bamwingingiza ati dushike mwatijya ngo ati nubundi gende nubundi ingurube nazo nyene niyo uzuhagiye zisubira kwiva yanga nizipagani zinjiremo n'abadayimoni bagiye mu bandi bice bibafafa. Mariya acaja kuragira ingurube mugabo akaca ashaka guhazwa n'ibishishwa, akifuza gusambana, akifuza akaborerwe, akifuza kunywa ibitanyobwa, akifuza gukora ibitakogwa. Ahari mu gihugu cyakure ariko arashaka gusangira ibishishwa n'ingurube. Imana itugirire neza. Hanyuma rero mugabo ndakunda Imana iracateza ibiganza. Imana irakunda abantu bayo. Imana ntishaka yuko abantu bapfa. Imana irababara iyo umuntu yasubiye inyuma. Imana birayibabaza. Hanyuma rero ngo arasubira amaribwira ati jewe naho biruko nahora muri korali, ati jewe nahora mu masengesho, nahora nsenga, jewe abandi kera narota indirimbo, narasoma muri Bibiliya, naragira ijambo ry'Imana, nkajya ku ndirimbo, nkaronka amasengesho, nkamererwa neza. Kwa data byari byuzuye iwacu kwa Yesu bimeze neza. Ati none nsubire kwa data nje kumubwira. Mugabo akavuga ngo none kuko nasize ndabyo ngo bwazonyakira. Burya umuntu wese yasubiye inyuma niyo umubonye aratinya. Burya abantu bataye ibikorwa by'Imana bakagenda. Niyo agarutse gusaba kwakirwa. Erega ntagaruka nka wa undi yaramaze ibisi muri korale yitembereza. Utubona agarutse ngo nasaba ngo mwarimu ngo mumvugire ngo kwa pasiteri ngo bazonyakire ngo uzomvugire ngo nukuri ngo ndazi ngo narabagoye ngo kandi naragoye Imana ngo mugabo ngo mungirire imbabazi ngo nukuri ngo ushaka kugaruka ngo muzomvugira ngo none ngo bona bazonyakire ngo muramvugira abanyakire. Hanyuma natwe ati garuka mugenzi n'ubundi twariko turajana urugendo rwo kuja mu ijuru. Garuka ingoni tugusige
Kristo umwami aratwiteze tujane twese mw'ijuru. Simfa kwa Mungu. Mubabwire bagaruke, genda mubwire abantu bahoze muri mwebwe bagiye mu gihugu ca kure. Muri korale ya mbere murabazi bari mu gihugu ca kure. Muri korale ya kabiri murabazi bari mu gihugu ca kure. Muri turi mu rugendo murabazi bari mu gihugu ca kure. Mu gwaruka murabazi, mu bagabo murabazi, muri protokolo murabazi. Genda mubahamagare, mubabwire ati garuka. Garuka nitubasige tugomba gutaha iwacu. Kristo umwami aratwiteze. Amen, amen. Hanyuma rero niko kugaruka. Agarutse rero aza gushika. Mugabo agaruka ashikana ubwoba kuko nta burenganzira nta gushira amangara afise ko kwinjira. Agaruka kwibarabara, ahagarara hariya kwirembo nk'umwana yacumuye, atinya kwinjira iwabo, aragaruka atangura kurunguruka. Mugabo agabona umukozi aciye ngo hewe ngo muzehe ngo ni hari nabakacamura ngo muzehe ngo mushaka kwiki ngo muzehe ngo uramuzi ngo boss ngo ngaha bakamuraba nawe baramwibagiye kumbe yaronze ibigufa imishatsi ntamwa asigasa nagisa n'umwavu n'ikintu cabaye nabi impuzu zaramwireko zaratabutse asigasa nabi yambaye ubucocerwa yarafutara ariko hariho umwambaro w'amaraso ya Yesu Kristo. Roma sakaya monesikando edasi revoleta ya bomengesi. Amaraso ya Yesu umwambaro wombera n'amaraso ya Yesu Kristo niyo mwambaro ubera abantu. Garuka, hariho umwambaro wundi wawe naho ubundi wononekaye sifa kwa Mungu. Hanyuma caragaruka ngo ise bamubonye urukundo rw'Imana ni rurerure cyane. Waza rirukanga mu Bisirayeli cyarazira yuko umuntu akuze w'umubahwa yirukanga bagenda bukebuke. Uzozubona naba batama bagenda bukebuke. Iyi ni migenzo yo mu Bisirayeli mu Bayuda niko bagenda abantu babatama ntibahinda natubusi ngihinda mubona mimi batamu businhinda rega hati umubuhinda nkurangwa muri kurahinda kubita baca babuhashura n'amashi kandi umubuhinda ntibarinda kuwubona guhinda gusa barumva uciyaga muri kurahinda pa kirazira ngo buru pa baca bakubita kirazira guhinda kugenda gakega. Hanyuma rero umuhungu araje ise ngo acaraza mugabo se kubera igishika cishi acaranyaruka ngo acamugwa mu nzozi ngo aravuga ati kari wanjye ngundi umwana wanjye ngo ndasubiriye kukubona. Mugabo ngo acavuga ati tugire umunsi mukuru nukuvuga mwijuru iyo umunyabyaha agarutse yihane sifa kwa Mungu baca bagira umunsi mukuru abena ariko jewe naho nogi nkoko yose nta munsi mukuru bagira mwijuru naho nogura indege mwijuru nta kimwe babwira bavuga ati nikwiyungurutse hanyuma ikindi gihe uzoyishyiga ngahoze ngaha. Mugabo umunyabyaha yihane niwo munsi mukuru bagira mwijuru. Hanyuma rero ngo bacagira umunsi mukuru basubira kumugaburira kwijambo baravuga ati ni mu muronderere umurongo mwiza wo kumwakira niryo jambo ry'Imana bamubagira ngo yayindi meze neza ati mumubagire muri Zaburi mumubwire ngo kuko imbabazi zohoraho zamaha ibihe byose ati kaze urisanze bamuronderere ati garuka Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Iyo niyo shuri bamubagiye kwijambo ry'ibyizigiro rimubwira ati twari tukurindiriye ati humura ibyaha byawe urabihariwe icyaha cyawe kirahongewe. Bamukoza kwikara rishushe ku munwa baramubwira ati icyaha cyawe kiravuyeko. Iyo niyo bamubagiye sifa kwa Mungu. Ariko no munsi Yesu ariteguye kubabagira kwijambo ryiza. Amen. Hanyuma rero mukuru wiwe ya muhungu mukuru nawe murazi cyasobanura ujya sobanurwa n'abakristo bakora ibikorwa byinshi mugabo batizigira ubuntu bw'Imana bizigira yuko bakoze byinshi niko bisobanura. Niyo bavuga ubutumwa urabumva abo bantu bazi yuko umenga bobo Imana baravukana umenga bobo ntibacumura. Uzabumva ngo hewe ngumva ngo Imana ngirabamenye iyo bitwa uko niko bavuga ngo Imana ngirakurambiyeshi ngo Imana ngizanye inkota ngo ngiye gutubiza. Imana ishaka kurandura kumena imitwe y'abantu ahubwo Imana ubwo si ubutumwa iryo niterabwoba bayita intimidation ahubwo bavuga ati garuka kuhoraho njo kwa Yesu Mwokozi unayeteswa rohoni damu iliyomwangika itakuosha kabisa. Niko
ni ubwo nibwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvuga ati nimwihane kuko igihe kiri hafi. Bashaka baza ati nimuze. Nico gituma Yesu akagendera mu bafarisayo, akabavamo akaca yigira mu batoza kori. Ikindi gihe acaja kwa Zakayo baca barabonana. Zakayo nawe yari yarakubise abantu hobere, imizigo amakontinere yari yarabroke hariya, yabaca amande. Zakayo arengeye n'umutahe baranguje kugira aca bibroka. Ngo mpuzanaya ikontinere bari kubugurira, bari kuriha nk'imiliyoni 5. Akaca avuga ati aha ni miliyoni 50 harimo imari nyinshi. Atoya nyakubahwa Zakayo ati shefu jewe akagatahe nta n'umutahe w'imiliyoni 50 mvise. Ngo ari ngo tugenda ngo haci ngo shira kwigufure muri iyo ntuze. Kumbe ya kontinere Zakayo akaca bitwara. Hanyuma ikindi gihe rero mugabo Zakayo aravuga ati je namufise amafaranga ndakeneye Yesu kure. Erega n'ababosi barakeneye Yesu. Erega Yesu bane wa bose baramukeneye. Hanyuma rero Zakayo acarabona Yesu mugabo baca baravuga ati tumuzibire uwo mugesera. Zakayo yadutwaye imari zacu aratwiba ati nzibira na kare ko ari na mugufi camuzibira ntasubire kubona Yesu. Zakayo ngo mwumvisa ngo gatoyi ngo ko shaka kubona Yesu, ngo ko shaka kubona ati genda shaka kubona Yesu nivyo watugiriye wewe. Yesu arakuza ati ahubwo uzoja mu muriro ati Imana iguhana. Hari abacanga Imana ashaka izoguhana ngo ngo wibaza ngo utakurusha gusenga ashaka ntakagukanga ngo kazima ngo utandusha gusenga ngo nzosenga Imana ngibanze kwereka ikuvunagura. Ariko Zakayo ngo acaragenda yurira igiti ngo aja kuraba Yesu. Hanyuma aravuga ati naho mwanya nki reka nurira igiti ugire ibyo ushoboye byose ubone Yesu no muzi. Yesu ngo aracaranza hashitse ngo araraba ati Zakayo nati ngo amahoro ati ururuka Zakayo n'umunsi nigira iwawe nje ko tuje gusangira iwawe nirarira iwawe. Nawe Zakayo ngo Yesu ngo ninde yakumbwiye ati jenda nisanzwe ndakuzi kuva kera utarava mu nda ya mama wawe hose jenda ndakuzi uranzi. Akacara abantu bati none Yesu uramuzi uyu ati jenda muzi ngo Yesu nawe nyene ngo muramuraba neza. Kumbe Yesu nawe yaje kurondera cyazimi. Hanyuma baca baragenda Zakayo baca yegera Yesu. Yesu ategerayo tugendana na Zakayo bagenda baraganira. Umugabo nawe ngo hewe ngo mubwire Yesu ngo Yesu bakaca bongorera mu gutwi kwa Yesu bakagenda ndababona bamwe banyawi baragutse ngo Yesu ngo burya ngo yo ngo nigisuma ngo yaratwivye ibintu byacu ngo ntuje kurariwe ngo uzobugorwa abantu bose bace bakwanga. Ubundi nawe ngo Yesu ngo ntibavyumvise neza ngo naje yaranyivye. Hanyuma rero Zakayo ati mwebwe nkura kwinduru mwebwe amafaranga y'iwanyu gende yabasubiza uwo ni yagunze ndabimurihekane hari ngorane ngwego ngo Yesu ngurapa byavyumvise ngo cyaduhakane ati gende yabahakane gende umubozi ati nkuma ndabagabira n'ivyo mfise byose mugabo gende itwarire Yesu namwe mutware amafaranga ndabica amarira mutagira Yesu. Ati yigira kwa Yesu rero Yesu acaravuga ati agakiza uno munsi gashitse mu kwa Zakayo kuko nawe ari umwana wa Abrahamu. Tuje kurangiza dusome mu gitabo cy'abacamanza abariho turangiriza. Amena. Kwisubiramwo rero uyu mwana rero yisubiyemo ngo aribwira kandi kwibwira kwiwe yibwiye neza. Hajya uze wibwire usaba imbabazi kuko ngo no kwishura kwiyoroheje uhambika uburake. Dusomere mu gitabo cy'abacamanza igice cya 16 muri Jonas. Tuje kurangiza igitabo cy'abacamanza igice cya 16 duhere ku murongo wa 23. Eba dusoma umurongo wa 22. Turasoma mu izina rya Yesu. Murongo wa 22 uvuga ngo ariko naho bamumoye umushatsi wiwe utangura gusubira kumera. 23 urupfu rwa Samusoni. Hanyuma abaganwa b'Abafilisitiya bakoranira gutanga ibimazi byinshi babiha Dagoni imana yabo no kunezerwa kuko bavuga bati imana yacu yagabuye umwasi wacu Samusoni mu maboko yacu. Nuko abantu bamubonye batazira iyo mana yabo bati imana yacu yagabuye umwasi wacu mu maboko yacu ariwe yari umuranduzi w'igihugu cacu yishe benshi muri twebwe.
maze bacuzuye umunezero baravuga bati nimuhamagare Samusoni tube turamwitegereza. Nuko baja guhamagara Samusoni bamukura mu nzu y'imbohe. Ashitse imbere yabo baramwitegereza bamuhagarika hagati y'inkingi. 28 avuga ngo maze Samusoni atakambira Uhoraho, atewe mwami Uhoraho, ndakwinginze nyibuka umpese inkomezi iri rimwe gusa, mana nsubirize Abafilisitiya mu nkoko aka kanya gusa, mpore amaso yanje yombi. Nuko Samusoni afata izo nkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe, ukw'ibumoso yindi. Amen. Aciye abihenura dushatse kuziga mu mwanya. Ubu rero tuvugane ko turangirize kuri uyu mugabo yitwa Samusoni ingene yisubiyemo. Samusoni inkuru yiwe ni ndende cyane. Murayizi, Samusoni ni umuntu yavuka kwa Manowa, yari umunaziri w'Imana. Ahajya icyageretse yuko no kunywa inzoga ari bibi. Abantu bavuga ngo none ngo kunywa inzoga ngo byanditse yuko ari bibi. Nyina wiwe akinamutwaye inda, Imana amubwira ati ntuzokore ku kintu gihumana, ntuzomwe n'ikiboreza, kuko ufise umunaziri. Kandi umunaziri ntiyategerezwa gukora ku gihumanya na kimwe, ntiyategerezwa no kunywa n'inzoga, nta n'ibintu na bimwe yategerezwa kujamo. Umunaziri yari umuntu w'Imana. Abisirayeli rero bari bamaze iminsi barakubititsa Abafilisitiya, barabahanze. Samusoni mugabo ngo bari bamaze imyaka irenga 40, mugabo Samusoni aza kuvuka kugira bari bazoza kubatabara. Arakura rero Imana mu nkomezi nyinshi. Mugabo mu nyuma hari umuntu w'Imana iyo yijajaye. None ibikorwa by'Imana byose dukora tutagumye dusenga, nta muhinzi w'uru rugendo rimwe. Abantu bose hari utikomeje ku mavi ngo umusenga urashobora kugwa naho wo burinda. Samusoni arabaho n'ubunaziri bwiwe. Mugabo mu nyuma Samusoni niko kugenda tubicigiye hagati, aza kuzana umugore wa mbere. Uko byari kugenda baramumwatse bamuha ubundi, acarashavura agenda arabica n'ababihora. Mugabo mu nyuma agira herere ngo ajya ku mwonga witwa Soreki, acahura n'ikimaraya cyitwa Delila. Abamaraya baragatsindwa, ndabatutse baragatsindwa kuko ni babi, bagiriye nabi abantu benshi. Yaragiriye nabi umuntu w'Imana, arambabaza Delila cyane. Icyo bituma abantu b'abamaraya ni babi cyane. Maraya rero Delila ngo bamuhereza amafaranga ngumwe wese mu Bafilisitiya. Navuga Abafilisitiya wumve ngo cyari igihugu gifise intara 5 n'abaganwa 5. Abo baganwa rero baje kugira inama mu ngoro yabo y'amakoraniro, biga ingene Samusoni bamufata, kuko yari afise inkomezi nyinshi. Kubera umushatsi yari afise, nta muntu n'umwe yashobora kumushobora Samusoni. Naho bagira gutya akubise yarasambaza abantu benshi. Hanyuma rero baca bagira inama, baravuga ati none twarumvise arafise umugore wiwe yazanye umumaraya yitwa Delila wo kumwonga Soreki, ati tugenderere iyo diri ikore Delila. Tubahamagaza Delila, baramubwira ati sha Delila turangire inkomezi ziwe ingene twomufata, ingene byomuvako tukamufata, tubanze natwe tuzoguha amafaranga. Umwe wese amwemerera 1,100. Yari amafaranga menshi kiriya gihe, yari menshi cyane, yari nk'amafaranga rutangira ngo aya ba Bill Gates. Yari amafaranga menshi kuko Yesu wenyene bamuguze intete zifeza 30, bari kuzitongo nka kujya ko kumbanda. Ibaze rero umwe muhaye 5,000 abantu batanu. Numva ko yari amafaranga menshi, 7,500. Bagira inama rero abo bavuganwa ko bari 5. Umwe yari umuganwa w'Igati, ugira kabiri yari uw'Gaza, ugira gatatu yari uwe Ashdod, ugira kane yari uwe Eskuroni, ugira gatanu nawe yari uwe Ekoroni. Bari 5. Nico bituma hajya Dawidi yatora amabuye 5. Ivyo ntitwobijya mu ngo tubabwire yari yateguriye bajya Abafilisitiya uko ari 5 kugira ngo bice Abafilisitiya bose. Kandi mu nyuma yahindukiye kubica, yagiye kubica mu zindi ntambara z'abandanije n'umwami. Rero Dawidi bambe Samusoni niho rero baca bamubwira Delila nawe acatangura kuzana ka karimi bita imistari mu materme yo mwino misi, ngo akamukuba ngo sheri, ngo hewe, ngurazi none, ngo mega, ngo niki, ngo cyo kuhindura, ngo cyo kumara inkomezi, ngo hinduke ko yigoye.
mpinduke ngo yigoye ngo ndashaka yuko ngo nawe uhinduka ngo yigoye ngo banze ngubwire ngo iryo banga ry'inkomezi. Ewe kumena ibanga nibibi. Samusoni akamuhenda ngo bambohesheje imigozi ngo ngitagira banje ngo tengo cecika akaca muboha akaca yongera akamukanga. Samusoni akaca mufutura ngo waruzi ngo jende umwana ngo oya ngo jende wo muri Pentecote ngo wakera ngo maze imyaka myinshi ngo tesi nk'ababandi. Yari atari wo muri Pentecote kweri muri Pentecote murakoye akaca subira yasubira akasubira akamuhenda mugaba ndaho wo muri Pentecote niba wishinze kwa Deri uzorara ibizokurikira. Hanyuma rero ngo niho yamusinziriza ku bibero niba muhaye madroge niba mushiremo ngo adamusinziriza amugabo ngo banza kumubwira ati rega jewe ndakubwira rero ati ndabikubwire mugabo ntuzobivuge mutoturi yubara kubwira umuntu ngo ntazabivuge ngo hewe ngo ndakubwire ngo ntuzobivuge nawe kuma afise umugenzi wiwe nawe acaza kumubwira ngo hewe urumva ngo nawe ndakubwire ngo ntuzobivuge ngo uzobivuga ngo yanukuri ntuntu ari curangira ngo ndavuga akaca mubwira nawe ugiye nawe nyina afise umugenzi wiwe tamwe akaca agenda nawe akaca mubwira ngo hewe ngo ndakubwire ngo ijambo ngo nawe ngo ntuzobivuge nuko ibintu bigenda birakwira ugasanga inkuru yaramamaye umwe yabwiye undi ngo ntabyo bivuga akabivuga n'undi akabwira ngo baruhuka uzoza ubyumva ngo mbega ninde yabivuze ngo ni umuntu ngo yabwiye ukuntu Samusoni rero atarabivuga ngo urumva jewe ngo urabona rero ngo ndakubwire ngo hajya je ngo ntibigeze bamumushatse ngo ibi bitsibo indwi ngo no kuvuga ngo igiharuro c'Imana ngo je mfise igihoraro c'Imana ku mutwe ngo mugabo ngo muhe umushatse ngo kubera ari igiharuro c'Imana bitsibo ngo burya jewe ngo nocamba ko igoye Deri ataha ngo urakozeshe ngo munda rero ngo rero ngo nari umwana mwiza ngo wari warahishirije ubujyaje siko gutungana. Hanyuma rero acha telefona babandi ahamagaye baba Filistia bacha baraza tubohoye ameneye muri gose ni munyaruka tugenda biza nimba cegenda kumuronderera kadroge amuhinzoka aramugoreza. Samusoni acarasinzira ahera ku rutsiro bwa mbere amasezerano y'Imana ivy'Imana yamuvuze ko ubushobozi bw'Imana ukwirinda ibintu byose byabo byose ibintu byose by'Imana arabimukurako asiga amugize ngo yigoye acara mukangura ngo ngaho Samu ngo Samu we Samu ngaho nga Filistia ndabumvise. Samusoni arabyuka gutya acakora gutya ngo waciye umwana w'umwe gasha urabona sasa ngibyumviriye rero nawe ngo subira ukoreshe za nkomezi zawe ngo yashango wamoye ngo shaderi ibyo nibyo ngiriye ngo nawe ure nakubwiye ubona ko bibanga ngo cyungiriye gutyo shaho nk'ubu none baje kumfata aza yumva ati muzane twashitse Derira ngo hagere ngo wabicere ngo waruzi ngo turi kumwe ngo waruzi ngo jemwe umugore wawe ngo ngo genda ngo babanze bakwereke bacha bafata Samusoni bacha atanane sitezi bamuteye bazana impindu zishushe hajya Samusoni kugenda kubwire ingaruka y'icyaha nimbi mwabantu jenda ndababwira ijambo muze mwiyubare ntihagire umuntu azohora atsitaza uwundi hadi umuntu yazanye ibitsitaza akababaza mugenzi wiwe burya birafise ingaruka. Namwe soma ingene Dawidi yaraze umwana wiwe Salomo muzobisoma hari mu gice cya 2 mu gitabo cya mbere cy'abantu yamubwiye ati jewe umwana wanje Salomo urabona uracari muto ati je ndafise abantu bashika kuri babiri bangiriye nabo ati umuntu yereje mutete amajoro w'iwanje yitwa Yowabu ati yishe babuneri mu gihe cy'impora ati uyo ono mugarariki ati mugabo naravyukuntu no mwice bira ati mugabo wowe kuri umunyabwenge ati ntuzobemere yuko imvi ziwe azomanukana imvi mu kuzimu imvi ziwe zitari kubitega by'amaraso. Salomo akaca yandika ati ndavyumvise nta ngorane muze tugenda zinge nzomutunganiriza ati uwundi nawe ninde ati harakandi kagabo kitwa Shimeyi kanutse igihe nariko ndagunga mu kugwaho ati nako nyene karanutse mugabo ngarutse kaca kansaba imbabazi ati ndaraba kukica nandi Imana yampaye intsinzi ati mugabo naho byaheze ntibyaheze ati waruzi ngo byaraheze ngo birahera oho igikomere kirakira mugabo inkovu igumamwo waruzi ngo nguro ngo baravyibagira nibapfa bavyibagiye naho uzogira ngo Imana ikubabarire mugabo hari akantu bacocira ko ati aha ariko bikeruta ati rero nuyo nawanyara ko kashimeye uzomenya ingene uzokagenza nako nyene nikazomanuke mu kuzimu imvi ziwe imishatsi imvi ziwe zitari kubitenga by'amaraso eka bo bose baruhutse Salomo yarutse abakubise bose kubita kubera yari yabiratwe nasa hajya rena ndakubwiye umuntu ni waburi cumuha urazomuramutsa neza yigira amarembe
ntumwishime ko ntuzumubwire nabi uze winumire. Hari gihe abantu bavuga ngo kumenga ngo none ngo kumenga ngo ntiwiyumva ngo pastor ndi president. Itonde tudakwiye kujya mu Imana. Samusoni rero abacamuzana ngaho baramunogoye amaso atanesteze arashingiriza aratuyo ati nogora gose baramuzura ijisho barikuramo aribona. Basubira ati fata n'iryo rya kabiri nyene mubanze mumuzura amaso ntasubire kuzobona. Ati umushatsi ni wasubira kumera ntangora atubanze tumunogora amaso tuze tumurabe amunogoye amaso. Bafatira indi jisho baringiza mu migera baraturumbura. Yarababaye gushikaho ingaruka z'icaha. Hari umuntu ukoze icaha naho yobabarirwa mugabo ingaruka arategerezwa kuzibona. Hanyuma rero Samusoni baca bamujana i Gaza, niho hari agasho kanini, prison ikomeye y'Abafilisitiya yari ahantu hitwa Gaza. I Gaza niho tumaze imisi muhumva no mwino misi. Ni hajya nyene bahora bavuga niho hari agasho bafungiramwo abusho bafungiramwo n'abantu bababaya b'abanyepolitike bafashe bakomakomeye niho babafungira i Gaza. Baca mujana i Gaza kumufungira abakaca banza barazana ingano akirirwa rasya akubitwa kandi aho bafungwa barara barakubitwa bakirirwa barakubitwa kugira atebye gusya azana ibyo kunengeka. Baca bamukubita ati sya n'ingoga izingano z'abata genda n'ibifangasi genda n'ikibakure atuhuhe gutya atabantu bati we mukizwa byagenze gute ngo iki n'ikinyobwa ngo ngarukana butsinda kubita arasya by'abadayimoni harasi ibintu byose haranitabi. Mu nyuma rero Samusoni rero tubirangiza rero twene byarangiye. Imbabazi z'Imana amena tuduze ibiganza ku imbabazi z'Imana. Nimushimire Uhoraho ku imbabazi ziwe z'amahirwe bidashira. Samusoni rero arababara mugabo ngo arisubiramo batangura guhiba imazi Imana yitwa Dagoni. Abafilisitiya rero baca bakorana baganwa bose bakoranira muri stade yabo baca bajamo ngo kuri balkoni mwasoma ngo hejuru ngo hari abantu barcika 3,000 abandi hasi nko ku muku ngo hari hicaye abaganwa b'Abafilisitiya aba generale babo bakomanda babo abantu bakomakomeye yari administration guverinoma yose y'Abafilisitiya niho yari iri ngo baza guhiba imazi Dagoni bakavuga ngo warakoze Dagoni ngo kuduha umwasi wacu Samusoni ngo nguyu Samusoni ngo ni mumuzane ngo abantu mwese mwitagwerure ngo gutanga imazi bya Dagoni yaduhaye umwasi wacu Samusoni ngo nguco ngo twarakimenye n'amaso abantu bose abana bose ngo niwe bita Samusoni ngo umugabo ngo gwari runini ngo gwari rukomeye ngo none ngo mugabo ngo niko kwanesha abantu bose ati gwari rufise ibintu bidukubita twese ati mugabo twaramumenya amaso ntibuzosubira. Samusoni ngo arababara ariko arabyumva bahimbaza Dagoni ngo aravuga ati Imana yo mwijuru arisubiramo ngo atangura kwisubiramo ngo aravuga ngo yisubiramo ngo aravuga ati Imana uko biri kose naracumuye nabayeho amaso y'intema atabona ndabisha amaso y'umubiri gusa tinagiye gucagura Delila nacaguje amaso y'umubiri tinoni byasubije asubikirije yangiriye naha ati mugabo ndagusavye ko bariko barahimbaza Dagoni nawe ukabura Imana yo mwijuru tindagusavye Mana ungirire imbabazi umpe ntiyavuga ngo mpore ngo ibindi kubera icyari cyamubaje cyane yari amaso yiwe ati amaso y'impemu ntakibona nayo umubiri ntabona ngirira imbabazi basi usubire ungarukane ko mpemu wawe ntunkure ko mpemu wawe ungarukane ko naracumuye usubire mu nkome zirindi rimwe ati nihore aba basi banje dutume dupfana mugabo ngo cyo basi ndazikuza kunyakira kubw'imbabazi zawe timugabo nanje ngende mpoye amaso yanje ataba bose ndabica uzobukoze amaso yanje nanje barangiriye nanje nabi nanje ndabica Imana iyo baca barabikana mu gihugu nyene kaca karakorana baca barabivugana na mpemu yera ati mpemu ati hangana musubire mu musubiza izindi nkomezi ntangorane ati abanza bihora mu gihe babiravye baravugana bose na Yesu ati yego kabisa ibyo nivyo birakwiye kubera ubu barakoranye yahora yica bwa rugara aho mu dotup ati mugabo harimo aba officier n'abasuzo officier n'abahehe n'abaministre ati guverinoma yose arayica yose nta numwe asigara adapfuye ati Abafilisitiya abadayimoni bose abazimu bose tubamara mu izina rya Yesu Kristo. Uno munsi turagomba abazimu bose tubafate babadayimoni bose Abafilisitiya bose ari babadayimoni tubicire bose ngaha kuri Kristo Yesu. Amen. Ngo acarikonganya ndagomba uno munsi cyo bikonganya uhaguruke naho byakugoye bijya byose turagomba wikonganye naho umaze iminsi nta byimwe mukibona nta kora
cyose ucumba uryamye nturota neza iby'imwemu ntukibona namba barakubenya amaso abafilisitiya araryohera cyane ibyizigiro naho igiti cyotemwa kirongera kigashurika kikaba imbuto mu izina rya Yesu. Samusoni atangura kuririmba ndamubona ngo haracyari ibyizigiro naho igiti naho cyotemwa kirongera kigashurika kikaba imbuto humura haracyari ibyizigiro. Samusoni arayiririmba aza kumva inkomezi asubira kumva arasubira kumva bya bindi byo mu nkemo bitangiye kuza asubira kumva nkemuyera manuka abadayimoni bapfe acarikaza arikonganya baza kumva inkingi ya mbere ngo ati wa mugabo birasubiriye muramufata bagiye kuruka kumufata acarabirundura byose sije no hahera abo batayimoni baba bagira n'aba bantu b'Imana. Turarangije n'amajambo y'Imana. Subira wisubiremo byarakugoye umaze iminsi udasenga warabyonye ngo umwana yisubiyemo ngo aribwira kwa data haracyari imbabazi nyinshi. Garuka urazi indoto zawe zo mu ijoro hajya no kubona utapfuye n'Imana yari yarindiriye uno munsi kugira ngo wisubiremo. Urazi nawe ngene urota nta kantu ko mu ijoro kibona nta kantu ucumva nta nikorasi nta makaririmbo kubera wagiye mu gihugu cyakure ntugikorera Imana n'Imana iguhetagira icyo ujya byose ukajyaniranya nta na kimwe ukibona ibintu byaracanganye mugabo ngo yisubiyemo. Haracyari yindi kanzu ya reserve imwe bambika Yesu umuherezi mukuru bavuga ati naho biruku naho yambaye ubuhoma arafise matrikire mu ijuru hariho matrikire mu ijuru.